abishikirijwe n'umushikiranganje wa mbere abigiye inama n'icegera c'umukuru w'igihugu ashinze. Ingingo ya mbere, haragenywe ubwa mbere umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, umushingamateka Leonidas Ndaruzanyi. Ubwa kabiri umushikiranganje wo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba, umufasoni Marie Chantal Nijimbere. Ubwa gatatu umushikiranganje w'ubutungane, agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira, umushingantahe Artemon Katihabwa. Ubwa kane umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, iyinjira ry'u Burundi mu miryango yo mu karere no gufashanya mu iterambere, umushingantahe Edouard Bizimana. Ubwa gatanu umushikiranganje w'ubutunzi, ikigega ca leta n'ubutunzi bufatiye ku buhinga bwa none, umushingantahe Alain Ndikumana. Ubwa gatandatu umushikiranganje w'ubutare n'agataka, amasoko ntanganguvu, amahinguriro, ubudandaji n'ingenzi, umushingantahe Dr Hassan Kibeya. Ubwindwi umushikiranganje w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, umufasoni Kaliniya Mbarushimana. Umunani umushikiranganje w'inyubako, uburaro rusangi, ugutwara abantu n'ibintu hamwe n'ibikoresho, umushingantahe Jean-Claude Nzobaneza. Icenda umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi, umushingantahe Dr François Havyarimana. Bw'icumi umushikiranganje w'amagara y'abantu, umufasoni Dr Lidwine Baradahana. Bw'icumi na rimwe umushikiranganje w'akazi, abakozi ba leta no gutegekaniriza kazoza abakozi, Lieutenant General wo mu gipolisi Gabriel Nizigama. Bw'icumi na kabiri umushikiranganje w'ugwaruka, inkino n'imico kama, umufasoni Lydia Sekera. Bw'icumi na gatatu umushikiranganje wo kumenyesha amakuru n'ibinyamakuru, umushingantahe Gabi Bugaga. Ingingo ya kabiri, ingingo zose zahahora ziteye kubiri n'iri tegeko zirafuswe. Ingingo ya gatatu, iri tegeko ritangura gukurikizwa umunsi rishiriweko umukono. Bigiriwe Igitega kuwa gatanu Nyandagaro mwaka w'ibihumbi 2025. Décret numéro 100/003 du 5 août 2025 portant nomination des membres du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution de la République du Burundi, vu la loi numéro 1/09 du 17 mars 2005 portant distinction des fonctions politiques, des fonctions techniques, vu la loi numéro 1/05 du 17 mars 2025 portant modification de la loi numéro 1/09 du 13 novembre 2020 portant organisation générale de l'administration publique, vu le décret numéro 100/002 du 5 août 2025 portant structure, fonctionnement et mission du gouvernement de la République du Burundi, sur proposition du Premier ministre et en consultation avec le vice-président de la République, décrète. Article 1. Sont nommés. Premièrement, le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, honorable Leonidas Ndaruzaniye.
Deuxièmement, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Madame Marie-Chantal Nidjimbere. Troisièmement, ministre de la Justice, des droits de la personne humaine et du genre, Monsieur Artemon Katihabga. Quatrièmement, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et de la coopération au développement, ambassadeur Edouard Bizimana. Cinquièmement, ministre des Finances, du Budget et de l'économie numérique, Monsieur Alain Dikoumana. Sixièmement, ministre des Ressources minières, énergétiques, de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, Dr Hassan Kibeya. Septièmement, le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, Madame Kalini Mbarushimana. Huitièmement, ministre des Infrastructures, des Logements sociaux, des Transports et de l'Équipement, Monsieur Jean-Claude Nzobaneza. Neuvièmement, le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique, Dr François Havzalimana. Sont abrogés. Article 3. Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui entre en vigueur le jour de sa signature. Fait à Gitega le 5 août 2025.